navukiye mu muryango utishoboye, ariko kubw'Imana yo mushobora byose abavyeyi barandeze ndakura. Ntako batagira kubwo gutegura ubuzima bwanje bwo muri kazoza. Dawe niwe yakunda kuncira umugani ati, mwananje ushaka umuco acika ijoro, kandi akagumye bagumako. Narategera cyane impanuro ziwe nkazigenderako. Nibuka igihe nkiri muto nakunda kwiyumvira ivyo nipfuza kuzoshikako mu buzima bwanje. Icyambere kwari ukwiga amashuri nkayarangiza nk'uko abavyeyi babinsaba, hama nkazoronka akazi keza, mbe mu nzu nziza, ngendere mu muduga mwiza, ndonke n'umugore mwiza. Ariko siko biriko biragenda nk'uko navyifuza. Kugeza kuri uno mwanya sindabona umuco w'ubuzima bwanje. Urashobora kunyibutsa rero izina ryawe? Nitwa Siko bimeze Frederic Nyakubahwa. Frederic? Frederic Frederic Voilà. Rero twihweje dosiye yanyu byose bisa n'ibikwiye, ariko hari ikintu kimwe urabura experience, uburambe. Aha naho udukeneye abakozi bafise uburambe n'iburi bw'imyaka 2. Nawe ntayo ufise. Monsieur le directeur, hajya uburambe nitwobwira tutarakora. Ni kuri Nyakubahwa, veuillez agréer notre dossier muzoba mukozi. Oui, entrez. Chef, harimo bamwe bo mu batekinisien bamwe ngo ndabazanire. Abatekinisien, laisse-moi voir. C'est ça. Hama rero ubabwira ku munsi wa mbere isaha 1:30 bazobe baje gutangura akazi. Yego. Voilà. Murakoze. Nukuri Nyakubahwa, turabatakambiye. Nimudufashe muzoba mukoze Nyakubahwa. Je suis vraiment désolé. Ntaco nshoboye kugufasha. Hano nta kibanza n'ukuri. Ntaco nshoboye gufasha. Je suis désolé. Mbere muhorondera ahandi.
Allô? Oui, tu peux lui faire 30 secondes. Ah, juste un petit. Mano, vuga ko ngenda gapawuri igiti. Kada burya umukene ni nyagupfa. Last. Wacha ubono. Si wataye umwanya wangu uri kuri. None amashuri yawe akumariye iki? Ubuzima n'ubunyene. Ko nkwa mu nkovo last. The brothers! So! Good day! Money! Baby! Muzima biraza. Nawe sigaruwa. Bagenzi, gute rero ubuzima byifashe gute? Piragenda. None rasta byagenze gute we ko mbona ubuzima ni sawa nawe? Bagenzi, hajya ni birebire. Ariko icyo mukwiye kumenya mu buzima byose birashoboka. Jewe kubwiwanje nibuka ko ariko Ferdi mwana ubwo bugaba bwawe buzokugeza hehe? Wanse ko tujana gukora ngo nuko wahejeje amashuri wibuke ko uri miti ukimburirwa neza. natakaza umwanya wanje twirirwana ngaha mu biyayura mutwe byimbura kimatsi. Mu nyuma cyafata ingingo yo gukura amaboko mu mpuzu njya gukora nk'abandi. Sinaraba ngo kazi karagayitse, icyo nakora cyose mbere ndonka amafaranga akimbere icyo nakoze. Ha mu buryo nakuye muri kajya kazi narabyegeranije ndabushira hamwe canja gusaba ingurane mu mashira hamwe. Hamwe nawe nutse. Hamwe bamavuga yego. Hama buryo cyamfata njya kwiyungunganya ndakora umugambi nk'abandi. Hari ikintu mukwiye gutahura, ishure n'ubuzima ni ibintu bibiri ariko biratandukanye. Muko muranahura, abavyeyi baturungika ku ishure kugira ngo duce ubwenge turonke n'ubumenyi. Ubwenge bugufasha kwiyumvira ikintu kitokujana mu ihumbu ahubwo kikuzanira inyungu n'iterambere. Ubumenyi nabwo muriko muranahura neza, turiko twakumviriza. Ubumenyi nabwo bugufasha aho ugeze hose, singaha iwacu gusa haba no hanze y'igihugu. Ku kintu ukora bakaguhembera icyo wakoze kuko uba ugifitiye ubumenyi. Niyo mpamvu misi yose abavyeyi cyangwa igihugu bama badutera kamo kwiga. Hajya abagenzi kwiga ni byiza cyane. Ikindi nacyo hari ikintu rindira gatoya.
Hello?